y'Imana yongera abe kuri mwebwe. Turaramukije aho muherereye mu mpande zine z'isi. Kimwe na mwene so kuko kenshi baba tuganira ku bijyanye n'ubutumwa bwiza, n'ibisa nabwo tukaganira ku Mana n'ibyitwa Imana, tukaganira kuri Yesu na Yesu wundi. Hariho ibibazo byabajijwe n'abakurikirana inyigisho dukunze guhanahana cyane cyane kuri YouTube. Barabaza bati mbega Imana itaba mu nsengero none tuzivemo? Bibaza ko ikibazo ariko kivuga, ariko icyo kibazo nashobora kuba barakigize bivaye n'inyigisho twigishije dutanga umuco y'uko mu gihe giheze hariho ikintu Imana igomba ko dutahura bivanye n'ihanga rya Israel Imana yatoranije. Haca habaho uburyo Imana yategerezwa kuvugana n'abantu cyangwa kubonana n'abantu icishiraho ihema ry'ibonaniro. Hanyuma iryo hema ry'ibonaniro natanze umuco y'uko ryashizweho kubera ko bari mu nzira, aricyo kintu cyari cyoroshe guterura batwara, bageze aho bashagaje akaba ariho bagishira, canke aho bari bumara iminsi akaba ariho bagishira kugira ngo basubire bumve ijwi ry'Imana. Ariko bashitse aho Imana basezeraniye mu gihugu cyabo cy'isezerano Kanani, barashoboye kuva muri iyo systeme y'ivyihema. Noneho Imana isura kubereka aho botoranya ikibanza muri Israel, Yerusalemu. Icyo gihe habanje ku cyifuzo kuri Dawidi, ariko Imana ntiyagishitsa. Haca haba umuhungu we Salomo, yarashoboye kubaka iyo ngoro rero yitirirwa Imana. Kandi abantu bose bumva bashaka kumva Imana ivuga bava hirya no hino bakaza muri iyo ngoro ya Salomo, niyo yitwa ingoro y'Imana. Naho batangira ibimazi, naho hari impongano n'ibindi byinshi ko mubibona mu mategeko no mu mabwirizwa ya Mose. Ni naho hari cya gitambara kingira hera cyane cyatabuka igihe Yesu ari ku musaraba. Basomye ibyanditswe byera bya Bibiliya barashoboye gutahura yuko igihe kiya gitambara gicitse, niyo systeme nayo y'ivy'ingoro Imana ari bikuyeho. Kanatsinda Yesu atarapfa kuri ku musaraba, yarashoboye kuvuga yuko ijya nyubako kubwiyo takikimaze naho boyigomora azokuba kiyindi mu minsi 3. Uwo yavuga yuko cyahije guta agaciro. Ubu ikigezweho ari Kristo, ari we ngoro y'Imana, ari we dushobora kubamwo tukanezerwa, tukaba turi amahoro. Rero ndatanze inyishu mu buryo bumvikana yuko irya ngoro ubwayo ya Salomo Imana yashinze aho iri bwubakwe, ivuga mu gisagara, ivuga amametero bari buyubakemwo, ivuga ko bari buyubake hijeje akorana nabo muri ubwo buryo. Ariko hageze igihe yuko hakemewe nayo hagezweho ivyo yari yarateguye kuva kera kugira ngo tubigenderemo ibidushikanyemo, kijya cyari kikenewe. Kandi urumva yuko uyirimwo nta cyo vyongereza Imana nk'inzu mu zindi nzu, utayirimwo
nuko nyene hari ikimana ihomba n'inzu nk'izindi nzu. Ariko nibaza ko ikibazo kivuga ngo ko Imana itakiri muri izo nsengero, muri izo nyubako zivugirwamo Imana, none tuzivemo. Nibaza ko icyo kibazo ari ikibazo gifise ikindi kibazo, ni ikibazo kirimo ikindi kibazo, kuko naratanze imirongo mu byanditswe byera yakozweho intumwa, igice cya 17 hariho umurongo ubisigura neza yuko Imana yivugiye ubwayo mu bitabo by'abavugishwa yuko itazokwigera iba mu nzu zubakishijwe n'amaboko y'abantu nk'uri n'icakenye. Niba umuntu yavyumvise yuko Imana idashobora kuba mu nzu zubakishijwe n'amaboko y'abantu nk'uri n'icakenye, buno turafise amazu tubamwe, tuce tuyavamwo rero tuce tuja mw'ibarabara kubera ko Imana itayabamwe, ega nayo tubamwo ntayibamwo. N'amazu tubamwo ubwayo Imana ntiyabamwo, kuko ni amazu yubakishijwe n'amaboko y'abana b'abantu. None tuce tuyavamwo, tuce tuba mw'ibarabara n'imiryango yacu. Ndibuka kino kibazo nageze kukibazwa haraheze imyaka yo birenga 15. Ni iradiyo imwe mu radiyo ziri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, nakunda kuganira n'umumenyeshamakuru waho, ndamwirika yuko aya mazu abantu bakoraniramwo Satani yabahenze ngo n'amazu y'Imana, ngo ni inzu z'Imana, ngo ni inzu Imana ibamwo, ku buryo abantu bumva badatekanye batagiye kwinjiramo. Ndamubwira nti ajya amazu n'amazu cyo kimwe n'ayandi yose tubamo. Umuntu afise uburenganzira bwo kuyajyamo, afise uburenganzira bwo kutajyamo, n'uburenganzira bwiwe. Arambaza ati none ko atari amazu y'Imana bikenewe ko yubakwa? Ndibuka ko namubwiye nti ikibazo dufise ni uko dufise imvugo yitirira ibintu yacu twebwe n'imvugo yitirira ibintu ku Mana tutazi kubitandukanya. Ajya amazu ku ruhande rumwe ni meza, kuko nimba abantu bahuje ivyabo byiyumviro kugira ngo bahurire mu nzu kanaka, barashobora kwita inzu yacu y'ihuriro. Bikantanga akarorero nk'ibyabona bya Yehova birafise ingoro bahuriramo, ntiyitwa ingoro y'Imana, yitwa ingoro y'ivyabona vya Yehova. Iyo ni imvugo nziza. Muri twebwe mu buryo bwa giporoti cyangwa mu buryo bw'iyobokamana y'abizera Yesu Kristo, niba ko baturushije imvugo nziza kandi dukwiye kuyemera. Ni ingoro yabo bo ivyabona vya Yehova. None ngubu amadini, abarongoye amadini, abarongoye ibyo bita amashengero, bovuga ati ni ingoro yacu twebwe twinjiriramo, bakagerageza kuyiha izina ati ingoro yacu cyangwa inzu yacu y'ikoraniro duhuriramwo tugahimbaza Imana. Ivyo babikwiye. Rero nibaza ariko kumbure bavuze uko hoba harimwo kwisuzuguza umenga bavyitiriye Imana, ho harimwo iterabwoba, ko bica byumvikana yuko umuntu ataje mu vy'Imana
ari icyago. Nicyo gituma hakoresheje izo mvugo rero nk'izo z'ibinyoma zitari ukuri, ariko zikakirwa mu mitima y'ariko aravyakira, birumvikana yuko yataje mu nzu y'Imana ateza kugira ibyaha yiyagiriza. kugira ngo icyo ni ikibazo kimwe muri byinshi byagiye bibazwa, ariko reka tugere twishura kimwe kimwe kugira ngo abashobora gutahura batahure kurusha. Ni kumwe na mwene data washatse ngo ibibazo byabajijwe kuri YouTube tubyishure dufatanije. Ikibazo cyabajijwe kigira kiti ko ayo madini cyangwa izo nyubako zitwa isengero Imana itazibamwo, none tuzivemwo? Icyo nicyo kibazo umuvukanyi yabajije. Rero mudata turi kumwe aho baramutse yongere atange inyishu kuri icyo kibazo. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bibane namwe. Iki kibazo byayo byose iyo umuntu ariko arakibaza, kenshi twagiye gusanga umuntu akibaza abagifitiye inyishu, ariko rero turashobora kuraba ko twoyihuriza hamwe. Iyo umuntu avuze ati none kwitarimwo umuntu none yoca abivamwo, yoca areka kuza arinjirirayo, igihari ni uko umuntu yogerageza agasesa mu byanditswe byera, nivyo vyoba vyiza, akamenya abatwitangiye mu kwizera bakoranira he, bakorana gute, ego hanyuma vyomuha gutora inyishu. Saho ibibazo abantu bashobora kwibaza uyu munsi, si ukuvuga ko ariho byatanguriye. Umwami wacu Yesu Kristo igihe yahura na wa musamariyakazi kw'iriba, murabona kijya kiyago baganiriye nawe, hanyuma ujya musamariyakazi yabwiye umwami ko hariho umusozi wari umenyerewe kandi abantu bategerezwa gusengerako, ariko umwami yaramwishuye aramubwira ati ihumura nyina wanje, niko mwari mubizi, niko mwari mubimenyereye, ariko aramubwira ati igihe kigiye kuza ngo kandi kirashitse, ngo niho ngo abasenga data bakwiye kumusenga mu kuri no mu mpwemu. Rero uvuze yuko wohava ureka kwinjirirayo, erega kutinjirirayo ni ugushaka kwawe, no kwinjirirayo ni ugushaka kwawe, ariko mu bijanye n'ivy'ubwami bw'Imana nta kintu na kimwe ubutakaje cinjiriyeyo, kandi niyo winjiriyeyo nta nico uba wongereje. Ego naho, ariko cane cane inyishu ihari ni uko ukwiye kumenya ibibanza byo gukoraniramwo, hakorana bande, bakorana kubera iki, ni igiki cerekana ko bakoranye. Hariho akantu nashaka mvuge gakunda gukora ku mutima w'iwanje,
iyo Yesu yavuga ngo babiri canke batatu baho bazoba bakoraniye abandi bagarukira ngaho ariko ikintu gikomeye umwami yavuze ngo bahuje umutima n'inama hari ako kantu rero niko nashaka ko kuri uyu muvukanyi abajije icyo kibazo yoha agaciro cyane kurusha ibyo gukorana avuga yoha agaciro cyane ko kugira umwami ahabe nuko abo bantu baba bahuje umutima n'inama kandi bakoranye ego hanyuma si igitigiri kinini cyane kiba gikenewe kuko urumva umwami we yitangiye akareba kuri babiri cyangwa batatu bahuje umutima n'inama ego si igitigiri nyamwinshi namba ego hanyuma naho ufata umwanya na bene data iyo turiko turitegereza ishengero ritangiye gukorana uhereye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ukabandanya kiriya gitabo kiravuga iby'amakoraniro kiravuga nyine bakorana kivuga byinshi ku bijyanye no gukorana no gusenga ego hanyuma kindyohera nabo baragarutse ko baje mu makoraniro n'umutima uhuye icyo rero icyo novuga hanyuma navuze nti ugiyeyo ntacyo bawongereje kandi uretse no kujaho nta n'icyo bawuhombe ego ariko ibyo rero wobitahura ariko wisunze cyane ibyanditswe byera bivuga gukorana kubera ko abantu bakorana gutyo naho niho nosa n'umuntu mvugira ego nawe abandanye kubatahuza byinshi ego bijyanye no gukorana narahezagiwe murakoze ku ntererano yanyu ya kino kibazo ahubwo ndiko ndumva kino kibazo ngize ikintu nunganira kuri iki kibazo numvise ko harimo ikindi kibazo ariko kandi wakishuye yavuze ati bishoboka yuko n'ububazo ashobora kuba afise inyishu ahubwo je ndatahura yuko ko arya amazu ari amazu yubakishijwe n'amaboko y'abantu nayo tubamwo urazi ko nayo yubatswe n'amaboko y'abantu none uginga imana itaba muri ariya kugira ngo yaciye yimukira muri ayo iwacu nayo iwacu yubakishijwe amaboko y'abantu nayo iwacu imana ntiyarimo nurigira ngo tujye tuyavamo nibaza yuko wahije gutanga inyishu uvuga ngo umuntu arashobora gusesangura akamenya ukuri kwavyo rero kuba mu bintu hari ijambo bavuze ngo abibemwo uburenganzira bwiwe abivemwo uburenganzira bwiwe mugabo abirimwo yategerezwa kuba azi ishusho y'ivyo arimwo akajambo rero je nagomba kunganira ntuwe mu bintu utazi ivyo arivyo uwe mu bintu uzi ivyo arivyo ntugire ibibazo byinshi ahubwo bigufasha kumenya ingene ufata ingingo rero nibaza ko abantu bakwiye gucukumbura kumenya cyane ivyo barimwo ku buryo bw'uko burya ibibazo byinshi batabibaza abavugabutumwa ahubwo bari bafise ifoto y'ibintu barimo birabafasha kurusha sinavuze yuko kubaza ari bibi yego navuze ni birakwiye ko abantu bagira inyota n'inzara yo kumviriza yego abavugabutumwa ariko ikirengeye kuri ivyo kandi kirengeye rwose ari uko bagira umwete wo gusesangura ivyanditswe bakamenya ko ibintu bimeze mu rugo Imana bigomba bituma rero batajuragirika
ego kandi bavukanye hari icanditswe nashaka gusa n'umuntu ntanga ishobora gufasha, ego ishobora gufasha, ni icanditswe kiri mu Byakozwe n'Intumwa 17 naho era ku murongo wa 10 vya vyiza, ego kivuga kuri aba bene data biberoya. 11 haravuga ngo ariko ngo abo ngo bari imico myiza kuruta ngo ab'Itesalonike, kuko bakiriye ijambo Imana n'umutima ukunze, basesa mu vyanditswe uko bukeye ngo bamenye ko ari ivy'ukuri. Ego rero icyo novuga ku bijanye naho nari navuze nti vyoba vyiza umuntu agasesa, birashoboka bimwe bimwe ukavyumva babivuga, bakavuga benshi bakabivuga ku bw'inyungu nyinshi bashobora kuba babifisemwo, ariko ivyiza nuko umuntu yosesa neza kugira ngo atahure ko ibivugwa ko ari ivy'ukuri. Ego naho rero umwami abandanye kubatahuza rwose ku bijanye n'iki canditswe, ego batahuze rwose ku bijanye n'iki canditswe, naho ego murakoze. Ndibaza ko mu bibazo byinshi bizobandanya biza tuzohora tugerageza ego gufashanya. Narahezagiye cyane. Yesu ashimwe cyane. Nanje numva umengo nogira icyo nshikiriza kuri kino kibazo. Mu by'ukuri ugiye kumviriza kino kibazo, uyu muntu yabajije biraboneka yuko azi inyishu, ahubwo ico yoba akeneye ni nka confirmation. Yesu yarabivuze neza ngo muzomenya ukuri, kuri nako kubahe kwidegembya. Umaze kumenya ukuri uca uronka umwidegembyo, nta kindi. Kandi ntushobora kumenya ukuri udafise umwanya wo kurondera kumenya uko kuri. Mwene data yabivuze neza, usesa ivyanditse, kwiga ugacukumbura, kuko ufise umutima wo kumenya. Mu vy'ukuri idini naho bizotwara umuntu mw'ijuru. Gute kubera iki? Ivyanditswe vyera biravuga neza yuko uwufise uwo mwana ari we afise ubugingo. Ariko naho bivuga ngo uwufise idini niwe afise ubugingo. Idini yo riza kuba ritwara abantu mw'ijuru. Idini yo riza kuba riha abantu ubugingo. Yesu ntiyari kwirirwa araza, kuko idini ryabayeho. Idini ryaje Yesu ataraza gucungura abantu. Twese reka turabire hamwe cya gisuma ku musaraba. Buryo wo kubaza idini rya kiya gisuma ku musaraba ntago wovuga, nanje nta niryonze. Ariko hajya nyene ku musaraba cyahisemo kwizera Yesu, kandi cyabanye na Yesu muri paradizo, nk'uko Kristo Yesu yabishingiye intahe ngo uyu munsi urabana nanje muri paradizo. Burya ikintu abantu dukeneye, turakeneye kwakira inyigisho. Ntiwumve yuko ivyo wewe wakiriye, ivyo umaze imyaka n'imyaka ugaburirwa mw'idini urimo, wumve ko ariko kuri, katazi n'inyigisho wo kwakira. No, kuko ntushobora kumenya ukuri udafise umutima wo kwiga. Ntushobora kumenya ukuri udafise umutima wo gusesangura. Fata umwanya usenge Imana, fata umwanya usesangure ivyanditswe. Niwamenya ukuri uzoca widegembya.
niba wumva umwami Imana mu gihe uri kurasenga akubwiye ati sohoka sohoka, kuko ababaye intama ziwe bumva ijwi ryiwe kandi baramukurikira. Nico noshikiriza kuri ico kibazo, hama umwami Imana akomeze kugenderera. Mwarahezagiwe cyane. Kusanzwe iyo turimvira cyane ku mikorere y'idini, ni akenshi tubona yuko ari abantu boba bafise ukuri bazi baguhisha. Ko nk'iyo basiguye ngo iyi ngoro mubona ni ingoro y'Imana, ni ingoro y'Uhoraho, birateye isoni kuri bamwe kuvyumva ko hari igihe usanga n'icyo kintu kiriko kiravugwa ari ikintu cyubakitse mu buryo buteye ubwoba, cyane ikintu cy'amatete, cyane ikintu cyubakishijwe ibigara, cyane ikintu cyubakishijwe ibikoko, ikintu cyubakishijwe ibinombori, ugasanga ni ikintu nyene kidafise n'irobo y'ubwiza bw'inzu yiwe abamwo we. Uriko aravuga ngo iyo nzu ni y'Imana, ahantu we aba uko barahubatse ku bushobozi bwiwe, inkomezi ziwe n'ishaka ryinshi, kandi ivyo byose abikora azi yuko ijya nzu ari gwiwe atari Imana. Ariko hageze mu kubaka Imana arayiterereza, bigashika naho ayiterereza no ku muntu adafise n'icyo afungura, kandi bikumvikana ko afise amajambo menshi yo kumubwira, abwira nyamukere nyamuntu atifise nyamworo, kugira ngo ibintu byose yokora yarakwiye no kubihagarika. Nayo ari kuri uwo munsi yarakwiye kubihagarika kugira ngo ayatange ingoro y'Imana yubakwe. Ariko kandi iyo ngoro uko iza kubakwa kose ntashobora kuyiraramo ngo ayibemo avuge ati jewe numva nuba ahantu Imana iba nivyo bintu numva vyonezera umutima wanjye. Wapi? Kuko bafise iwe. Ariko mwerekane nkugaruka gato, iyo ariko arubaka iyiwe ntaterereza, ategerezwa kuyubakana kanyarigabo kugira ngo ejo niwaza muzi mwiyemere ko waramuterereza. Ariko iyo yitirirwa Imana arayiterereza, kuko Imana ishaka isuzugurike birayisha, ko hadasuzugurika we ntihasuzugurike n'inzu yiwe y'umuryango, ariko hasuzuguritse ivyo by'Imana nta ngorane. Rero mu buryo bwo kumva yuko mwene izi mvugo ziteye ubwoba, naho twatangiye tuvuga ngo sukuri, kandi koko sukuri, ariko kandi byanateye n'ubwoba. Byanateye n'ubwoba mu kubahuka akitira ikintu Imana abona ko nawe nyene kimuteye isoni adashobora no kukibamo, kandi ubwo atari uko atafise ubushobozi, reka ahubwo bivanye n'imigambi yo agomba gushikako, umure kuvoma amahera mu bantu, cyo bituma ashobora kugira mwene iyo nyifato. Rero byobana vyiza shoboye gutanga impanuro ku bakoresha izo mvugo, kurondera izindi mvugo zumvikana mu buryo atari twebwe tubagira inama, mu buryo bw'uko bakwiye kubahisha Imana bavuze mu kanwa kabo, bakavuga bati nukuri ndatewe isoni no gukoresha ijambo, ndiko ndavuga Imana kandi imbona kandi nyumva, inzigama, ntabara, ingwanirira, birapana jejeye n'umuryango wanje n'abandi. Hari ibintu banuye kumva isoni yo kuvuga.
ntacyo uvyongerako wumva bihagije birahagije kuko iyo tuvuga tuti nyene izo mvugo ziba ziteye ubwoba umuntu arashimangira neza akavuga ati aha turi mu nzu y'Imana akavuga ati aha turi mu ngoro yayo akubahuka nyene akavyemeza ariko iyo nzu yayo ntashobora kwiraramwo n'umunsi barimo yego na cyane cyane niyo data bavuga ko bafise amakesha ahateze hamara nk'amasaha 2 cyangwa isaha 1 yego rero izo mvugo nk'uko umuvukanyi ariko aravuga nukuri izo mvugo zohinduka kanatsinda mu mikorere nyene burya so kuvuga ko abantu ari injiji cyane baratahura ivyo bavuze niko babazi neza ko bababeshi kuko igituma atari n'ingoro yayo kuko niyo mudahujije siyo iza kumusohora ahubwo ni umusohora wewe nyene vyo ni umusohora ni umwirukana burya abantu baratahura rero izo mvugo zohinduka ingoro yayo ntiyorusha ubwiza n'inzu yawe we ubamwo suko siko vyogenda ego izo mvugo rero mwohindura kandi nk'uko umuvuganye ariko aravuga ati umuntu yobagira inama nanje nobagira iyindi nama mwovuga mukavyita gusa inzu yo gukoraniramwo imuvuge gutyo mvuga ati ni inzu yo gukoraniramwo gusa nta bindi kuko uyu munsi naho vyobananira kuko saha honyene turumva no makuru hanze benshi bavyita gutyo birabananira bisigaye bidandarizwamwo n'umubare n'amakaraoke bakorerayo kandi ntiraza kubasohora kuko abavuga ko ari vyayo nibo babigurishije urumva rero imvugo nizihinduke ntihavuge gusa ko ari inzu yo gukoraniramwo vyoba bihagije yego naho nuko rero mwarahezagiye mubandanya mugira ubushakashatsi yego ibyo mwumvise ni mu bisuzumire mu byanditswe vyera bisuzumire mu byanditswe vyera muzoronka imvugo yo kandi nziza mwarahezagiye ndakunganira wavuze ngo niyo bananiwe barabigurisha baza kubigurisha hanyuma bikaba ubutambiro cyangwa ubunywero icyo kintu rero wari uvuze nkiribuka yuko iyo barinda kubigurisha hari n'abafise uburyo buke bafata umwanya bakawucamwo hagati bakavuga bati twe twagiye harya aca haba akabari ariko nitwe tubanza gusenga mu gatondo hanyuma hagera saa sita tukahashikiriza guhera saa sita hagaca haba akabari sinzi rero ko Imana ica yimuka nimba yari haba kuko batashobora kwinywera kw'inzoga bayitambireko hanyuma bajya bakabara ikazogaruka izananye n'abazoza baje kuyisenga sinzi canke yuko bajya bugaye bari saa sita z'ijoro ko nayo ikiza igacitaha haje rero nibaza yuko Imana dufashe yakabigatwe ngo nka keza ariko nimufate ibitiko turavuga murabe nka leta amareta niyo yavyinjiyemo hagati aravuga toya abantu bijanye n'ibyo gusenga ntibakwiye kubihuza n'amasare de reception babihuze n'ahantu hari ububare turabasavye buri kintu kimwe cyose kigenga ibazaho leta ariza uvugira Imana uwe ku giti cye ntaterwa isoni n'ivyo leta akaba ariza kubibangura turabasavye mu bitandukanye nicyo gituma nibaza yuko dukwiye gusaba ubwenge bw'Imana kugira ngo tutahure ibintu tumenye no kubanguranya ibintu no kuvyita amazina yavyo kugira ngo abantu bagire ishusho bwite y'ibintu barimo
bashobore kubibamwa bikunze cyangwa ntibabibemo. Barahezagiwe.